ubwoko bw'imicungwe ama Washington y'amicungwe binini gutya cyangwe gaca turondera amakadena n'imicungwe usanga ari bwishi bwari bwishi cyane ku giti cyangwa tukarondera mandariniye defo za mandariniye nobilisi. Bakunzi bandaho TV mwavyiboneye aho turi mu murima mwiza cyane muri muteye igomwe aho twasanze ivyamwa bitandukanye. Reka rero twegere umwe mu basanzwe bakorera uwo murima kugira ngo adashobore kuganira kugira ngo tubwire vyishi kubijanye n'ivyo twabonye ngaha ko hari vyishi twabonye natwe tutashoboye kumenya duhora tubona vyarakuze mu mapango y'abantu canke mu nzu nziza ariko nkuko bavyumvise tutazi n'ivyari vyo gatumwegere. Mutabara akora mu kije. Ego amahoro cyane. Ego tuyagana abandi. Nitwa Nduwimana Jean. Nduwimana Jean, hano twashitse ngaha turabona ibintu byinshi bitandukanye ntitwamenye ivyo ari byo. Ego urashobora kutuganirira neza na neza ivyo ari byo ngaha? Mbo aha turorora amavoka, turorora imicungwe, tukaca tubigrefa bijya bita mu Kirundi kubibangurira. Hariho n'amashugwe, hariho amakorto suwisi, amakasirisi, mbo za trenatere, amadomdi madamu, amafo parumiye seleri, fo parumiye royale, ama Washington, eka n'ivyinshi amazina y'amashugwe aramoko menshi. Ivyo byose ngaha murabifise? Ego turabifise, hariho na pommier, pomme poire. Ego kumbure imbere yo kuza kutwereka kimwe cyose hariho benshi barako baradukurikirana kuri Ndaho TV kumbure batabizi batarabibona cyangwa gasanga barabibona ntavyo bamenya. Bantu tubwire neza mu bibangurira gute bigenda gute? Mbo turabanza tukarondera nk'ibibu ari nk'amavoka, turabanza tukarondera ibibuto bari birokare. Bo tubi byaje bimaze gukora twabibata tukabishira mu mashashe. Tubishije mu mashashe kaca turondera ubwoko bwiza bw'amavoka, tukaca tuzana tukaca dushira tukaca turondera grefo, kaca tugenda tukashirako kuri porte. Grefo ntaguciriyemo grefo niki? Grefo ni namashami ubagiye kurondera igiti kiza cy'ubwoko bwiza. Hanyuma hama ubwoko bwiza maze kuburondera harabavuga ati je nkeneye amahasi, amaseti n'amajokete. Vyo bintu kumutama tuvyo ko tabitahura ni turadusigurira kimwe ati namba vuze amajokete ni iki kugira ariko baradukurikirana kuri Ndaho TV agende barabitahukirwa. Bo urumva urashobora kuvuga ati nkeneye ubwoko bumezuku nk'amajokete usanga ari amavoka aryoshye ari hagati na hagati ngo abantu bishi ntibayakunda. Amawisa n'amaseti usanga ari amavoka afise amavuta kandi usanga yumutse niyo abantu bishi bakunda. Twabonye ngaha vyinshi bitandukanye, mbega hajya hari imicungwe twagiye turabona ibintu byinshi bitandukanye navyo byose mu bikora kumwe canke biratandukanye hari ukundi kuntu imicungwe ushobora kuyibangurira nkuko wabivuze bitandukanye n'amavoka twiganire neza. Bo imicungwe tuhaza tukarondera porte zibari indimu zimaze gukura kaca dufata ubwoko bw'imicungwe ama Washington y'amicungwe binini gutya cyangwe kaca turondera amakadena n'imicungwe usanga ari bwishi bwari bwishi cyane ku giti cyangwe tukarondera mandariniye defo za mandariniye nobilisi zimwe nini. Tubona ivyamwa bitandukanye ugasanga imicungwe ubwoko nka 10 usanga ariho binini na bito bitumva byose bivana ku hamwe ngaha mwabiteguye. Ego bivana ku twabiteguye. Ubwoko twarunda amavariete meza ubwoko bwiza gaca tugenda tugashirako ku ndimu. Urumva hajya we gitu gifise urashobora kuvuga ati kiriya canke iki kizokwama icyamwa kimeze uko kiryoshe ku rugero runo. Abantu benshi barakunda
zirya mandarine nobilisi. Obirisi zuradusigura tuvyumva vuze obirisi zuraduha nk'ikigereranyo tibimeze obirisi bimeze ukunuku. Mandarine nobilisi ni zirya mandariniye usanga ari nini cyane. Niyo mandariniye nobilisi. Amawashingitone nabyo nibijya bicungwe usanga ari binini mugabo ntakanovera bifise gusanga ntibisosa cyane. Kadena bijya micuru usanga ari mito ni usanga ari sawa nibwo bwoko bwiza. Ni mu wavyizega mutafa jewe narakoranye n'abafundi b'indimo nakoze muri izabu cyo gituma ibintu nk'ibyo ndabizi cyane. Wakoze muri izabu uramenye ibintu nk'ibi hano none waje kubitangura gute byagenze gute gira wiyumvira uno mugambi munini ya cyane twabonye kari ahantu hanini cyane uraza kudutembereza turabe. Narabyiyumviye ndavuga ati muri izabu cyo gihe twahembwa na projet heze nca ndiyumvira kubikora kwana nisanzwe ndabizi. Greffage nayigiye muri izabu n'abafundi b'indimo. Akunzi bandaho TV mwavyumvise ko twibereye muri ryatongo Eden aho twabonye ko hari ibiterwa byinshi bitandukanye. Taba umunsi uradutembereza uzuratubwira ibi nibi kugira ngo tugende tubimenye. Yego. Ni bayita Pine do Japo matunda damu. Twaba tugurisha ibihumbi 2. Aya mashugwe nayo bayita amanyarwanda. Tugurisha kamwe amahera amajana 3. Iyi nayo ni mitaka fero. Tugurisha ibihumbi 2. Bo aha naho narashize niho muri pipinieri kubera nca ndabitera ari vyishi. Aha bimaze gukura ndaheza ngatora kashira mu mashashe umuntu akacarindira umukiriya. Pipinieri bimaze gukura ndabatura nkacashira amashashe. Mbo izi nazo nimangiye imyembe nzoyigira greffage ndondere ubwoko bw'imyembe bwiza ndondere greffage nshirako zimaze gufata tugurisha kimwe imangiye ibihumbi 2. Imangi tugurisha 2. Iyi bayita pomme poire mu abantu benshi zijya bamenyereye. Iyi ni pomme poire iranavura n'umugongo. Yego ku bantu batsi n'abakiri batusanga bagenda imigongo uyihekenya iravura umugongo cyane bayita pomme poire. Mutama twabonye ko ari ibintu byinshi bitandukanye ibiterwa byinshi bitandukanye twumvise ko bimwe bivura ibindi bikaduha akayaga ibivura imibu twumvise ko ari ibintu byinshi. None mutama imbuto z'ibi bintu mubikura hehe mwebwe? Imbuto z'ibi bintu umuntu acaza arazirondera umuntu akazigura akazituma nk'iyo muri rirari bishobotse nk'ibikazi byo imbuto umuntu azikura mu rumonge. Imbuto nyinshi twaza tukazironda tugatanga amara tukazigura. Bakunzi bandaho TV mwavyumvise sinababeshe turi muri ryatongo Eden aho twabonye byinshi bitandukanye. Ego none mutama nkuno munsi umuntu yoza kubirondera bino bintu yo gukura hehe yo bironka gute? Yemwe twama turi ngaha nyene aha ku ntahangwa. Aha ni ntahangwa utumberanya hakujya mbere mu Buyenzi haruguru y'ibarabara mugaha twagwa muri Bwiza. Niho umuntu yamari arindiriye abakiriya. Ngo bakunzi bandaho TV mwavyumvise kari muri kote Jabe nukuvuga ku ruhande rwa Jabe hanyuma kujya mbere mu Buyenzi ni kunangwa camashika mwasanga ibintu byinshi bitandukanye mwavyiyumviye mwumvise n'agaciro kavyo kaze rero kugira ngo mwandanye mugira amagara meza mugira ivyamwa na kare mwumvise ko bisanzwe bivura mutamareka nagushimire cyane. Ego murakoze namwe ko mwatwiyumviye bukaza kutugendera. Televiziyo Ndaho TV ariko baradukurikirana akajambo kanyuma. Ndashimiye kabisa iyi televiziyo ivyereka abantu byo dukora n'abadashaka gukora bige gukora ni byiza. Ego akajambo bwira ariko baradukurikirana baciye ku mbuga ngurukana bumenyi abakorera bari kuri YouTube bagire subscribe ndetse kino kiganiro bagisangize n'abandi. Ego byo byiza cyane kweri mu gishiki munze murashikiriza abantu ivyo abantu bakora n'abandi bige gukora
baze baraza tubigisha. Hari abantu batazi greffage icyo gisigura, ni kubangurira mu kirundi korekera giti ku kindi. Shimira mwebwe mwese mwatanguranye natwe mukaba dusezereye n'ikiganiro turi kumwe natwe, ndabwira ati bye bye mu biganiro bikurikira vya Ndaho TV. Ciao.